akazi tuheruka Marika koze neza cyane. Yego boss. Yes. Rero uno munsi bafitiye akazi. Takandi ako kazi ni keza. Me haya mawili kukufa au kupona. Unaiona hii? Watu wengi wakiangalia hii wanasema hii ni copy. Lakini ana mida yake itafanya kazi. Tutagiye kuri na kazi kavara muri 50 milioni z'amarundi. Uribuka wa mutama amaze iki tukora? Afise inzahabu yakuye muri koma. Sibyo? Ndibaza ko munyumva mwese. Igihari sikindi. Ntange nabatume muhiri wiwe. Ndamu telefone hanyuma mushe mugenda. Mushise muhiri wiwe. Muwe wese ngene discussion. Munjiri ndani. Hanyuma muje mu cyumba. Mufatiga discuss muje mu misani. Igisike to dokoromutse. Mutakuza amakosa na rimwe. Ukoza amakosa wese. Ndamwicirije wewe. Sivyo? Arayimeto 15. Nani mva mwese? Turukum. Sizo. Niwe nyizeye mu bantu bose bisinga. Yego boss. Sivyo? Ikikosi niwe kirongoye. Boss ni tayari kwa kazi. Tugenda. Stand up. Twende. Yes. Sizo, umuzigo uri? Boss. Ndiri yayi. Sizo umuntu hatugambana boss. What? Mbabarira boss. What? Sizo,
Yes. Ni Hussein yabigize? Yes boss. Sinzi boss. Hussein anaingia mpaka anaingia mkazi. Vanessa. Yes. Jawe nyene. Turajyana. Kuguru kwanje kuguru kwawe. Kwa Hussein. Okay boss. Hawezi akaniingilia kazini. No! Sura mbaya. It's me. Bro. Umefika. Mbona fana kama vile mtu amechoka nini? Vitu gani? Dennis, na? Yaani mpaka leo sijaelewa kinachoendelea katika maisha yetu sisi. Yaani hapo ukisema hujaelewa maana unanichanganya baba. Unajua Dennis toka baba amefia hadi leo sijui kama umeshakufikia. Kitu gani sasa mbona ugusi? Yaani mimi nikikwenda ba lazima nyuma yangu mtu ananifuatilie. Je, wewe ubivuga ngo wadukwana duterugowa bakurikirana baroje kwikira tamurikira. Dennis gushika muri umwe ndiko ndiyo mvirukuru wewe bitaragushikira. Imisi yose ari bari jewe nyere gusa. Usanga ukunda kujya amadeni y'abantu usanga umugendana n'abantu kuma witpanga mu bintu by'abantu. Nta muntu yogi Dennis we yamusigiye ubutungo bungana uku. None usanga ufitanye ibibazo n'abandi bantu. Dennis nyumviriza. Kandi gusaba nahure neza cyane gose. Kuko iyo bimaze kungenda ko kenshi cyane gose. Amatelefone y'amanelefone imisi yose. None wumva wewe atara mufitanye ikibazo. Ba telefone wewe de niba telefone bakurikira wewe de niba nkurikira. Natusi tubana ngaha muri ino nzu. Nubwo atacho twaba dufana. Ntibaguma bakurikira wewe. Dennis, jewe nimengeza. Nanje ngiye kubitohoza buke. Kuva papa yafiri. Gushika muri umwana. Urazi ko bakuzanye nga kuri umwana muto. Wazi ko atacho dufana je nawe. Yego twarakuranye cyo ndakizi. Ngiye kukurekana ibi bintu. Kubera sinshobora kwitara kuntu papa igiye papa yafa. Tuganda ibintu byose nta muntu umwegeze azavuga ati so wanyu dufite ideni ingano kunukunuku nta muntu numwe. Ariko umenya kubera iki bakurikirana jewe we batagukurikirana. Bigaragara ko mutamata muntu umwe afite ikibazo. Ahubwo ikibazo kiri kuri wewe. Ko nibisiguritse n'ibinatahutse na gatowe karubanga nuko. Sivyo? Bakurikira wewe mu kabari. Siko mbyi mu isoko telefone ni wewe. None jewe ndabino bisigura gute twabivuga gute wewe bishushi yahe umbwira nawe ukoje ubwenge bwiwa yabaje ndiko ndabikubwira wako baramurikirana ubiye ntumbere yahe ishusho iyahe. Dennis ndagusabye yumvize bitonze
jewe ibintu bikomeye rugo kandi cyane gose biramuzi ishitiro Denis ngo ndafata umwanya kupoza neza ibi bibaye ngombwa bizojyamo n'abagize umutekano bakurikira ubuzima bw'iwanje n'ubuzima bw'iwawe uno musi jewe Denis je cyo kuba ari wewe Denis kubera bakurikirana why sinabitanga n'ubu sibikubali sibikomprendre bien comment biko binaenda hivi Denis je cyo mbona icyo uvuga ngo kubikurikirana kugirana wewe manza wirabubwa gatanu mufitanye ikibazo haba ni wabona ko wewe utunga atakibazo na kimwe mufitanye n'umuntu n'umwe ndasubiyemo atakibazo ufitanye atamuntu wose mufitanye ingorane maybe ashobora muri famille Denis jendera nka papa wanje twarabanye imyaka mishukira umwe tukira abana tujya ku ishuri dukina byose uravyibuka sinigeze nk'ubutumwa no ku ishuri sinigeze mvuruga umwigisha nibageze banyirukana nari ntore nari ntunganye gushika naho meza amashuri ndabana na business ziwanje je nta muntu dufitanye beef icyo nakubwiye cyocho tuyache tuvivi sawa mimi naifuatilia acha nijiralie yangu ni kujiongelee na watu basi cool poa akufuatilia afoto bazalama tukaja muri safi reka ababosi vyishoboye tuzokoresha marundi sasa safi wow wow kandi anyuma jani wow Kaba mama, kaba. Umbiza, BKP. Kugenda kwemeza. Ya telefone abapfuye bararenganye kandi ubuzima barashobora gukomeza ukabandanya. Uko tubananya tubibuka, nubona ucuduza ishavu. Nanjye biko birankomeretsa ku mutima. Ushaka kumbabaza nibuka kera mutama yankuye mwibarabara ansubiza ngaha mu rugo. None we igihe mama wawe yafa yuko Denis we bamaze umwanya muremure imyaka 3 yose atabwe nguraronka ndagufasha dufashanya muga muri umwanya papa wanje yafuye yaciye amezi n'ayandi nta n'umusore ari muravuga ati bro tuza tekana bas mama yaragiye sofumusha kunyibuka ibyabaye byarabana ukusubiza mu bintu biguma bimbabaza ubuzima burabandanya nyuma abantu bapfuye ubuzima burabandanya twebwe dusigaye no kuraba imbere yo tuko turaje ko bapfuye ni bon bapfuye twarabaye twararize twarahoze ntitwagandaye Denis urubahuse no byaraheze nimba bikeneye ko tuguma tuvugana konzanye ikibazo cha papa ucumenga rero ndagukoze ku mutima wawe cyane ko navuze mama wawe nyakwigendera ko twaramushinguwe neza. Why my dad udashobora kumurespecta ukamenya yuko haturi kubera papa? No, yarapfuye. Sivyo? Wageragiye twa ubuzima burabandanya. Sivyo? Okay. Denis. Take please. Dutuze. Uko umunone kutukomeretsa ibintu tubikomeye biterana kira. Uko umugakora kazi. Kabimaziki. Ok, comme vous dites, vous avez dit qu'après la mort, la vie continue comme d'habitude, ok? C'est ça! Après la mort, la vie continue. Pour vous, mais pas pour moi. Pour vous, mais pas pour moi. Je suis ici. Kwa sababu ya baba yangu. Alors comment vous me combattez? Alors si d'ameaneza baba amekufa vipi? Davis! Ukene kumwimka papa wawe nje kukabure urira nje mujumba wibwira nure akakumutsa kunoneka amba barazi ne papa oublier que ukurazia mama wanje mmoja mama wanje arahure n'ufugwa soa il ne faut pas oublier que inzu iri kwa regardez si nous viechi toi-même on va muzima bwiza bwa bien mais ngiye kurikirana stop je vais continuer OK bananya je kumbwira ngo je vais continuer sérieux singoma kuchikoresha umunyize byo nashini yumvamo sérieux
Vamos. Dennis, I told you, leave. Leave. Kagenda. But you will see. You will and you learn. What do you say? Unzoma takatuzika. Davis, what do you say? Can you repeat what you say, Davis? Daddy, sijaelewa mpaka leo why my dad anipigwa mipanga. Lakini mpaka leo Davis bado kitu akijamgusa katika roho yake. Davis. Dennis. No. I can't believe. Dennis. Dennis. No. Daddy. Dennis, why? Dennis. 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 Yo, manager, warakoze vrema. Ishuro jahanze nukuri. Wagize neza nzige kukurambesha. Warakoze vrema nukuri. Ubu krebe nakubona yo nagutewe. Warakoze. Manager. Nibiki nabonye kumengo hari ingorane. Vini biki Dennis. Davis. Shaka unyumvirize kandi ureka kwigira ikizeze. Maze imisi umurikira na buke buke. Ndakubwire ko ukeka. Ivyo ukeka ukuri. Dennis. Kumbe niwe wari nyuma y'ibintu byose ga Dennis. Why? Dennis? Why Dennis? Nifate boss. Kurarira. Amarurira naye zigiye mama wanje. Izo mbabazi ukomba kunyerekana zitanguse mama wanje.
Denise shakubwira cyane tumevye Denise. Why Denise? Nyo bavuga bangurikirana banelefona Denise kumbe wari ufite muri wara Denise. Why Denise? Why? Hey! Kwisi nabisubiza ngo. Nayimvise imwe yonyene mu buzima bwanje ariwe mama wanje. Papa wawe papa wanje. Denise. Papa wawe aza kufata kumera ungimarabara jewe. Amufashe basi babunga imitwe nyoko wawe bisa mama wanje. Koko yitagera bivuge. Twesanye. Denise tutavuga byinshi. Nindeshe papa. Denise niwe bishe papa. Bishe papa. Hey! Asukurira. Tutavuga byinshi. Impapuro z'amatungo. Yani vyeti vya mali leo tukamzee stia. Stia. Hey! Denise, vakaza. Denise ubisa. Denise. Tunatoka tumbo moja. Tunazaliwa pesa. Nani kwani umemua baba Denise? Yaani baba kaniumiza mpaka kamua mama yangu mimi. Nyinyi ndio mmenifanya mimi nikuwa na roho ya kinyama mimi. Atomdo kupoteza. Chunga kwanza, nahitaji karatasi za mali ya mzee kwanza asitie mkononi mwangu. Nami yesu wapi? Denise. Hata Denise na kuomba karatasi kwa wapi? Karatasi tu tatizo. Nisabia mara 3 ushatia. Nini umeua baba? Bwana na baba. Kumbe kwani ndugu yako Denise ameua baba. Mzee. No. Wewe uliishi hapa. Sawa, nyumba hii ulifahamu vizuri. Ingia ndani kazi na kuomba mimi fanya kazi ndio kwambia ufanye. Sio lazima uniingilie mimi. Najua ninachokifanya. Si mimi ni mkubwa wako. Fanya kazi ndio kwambia wewe. Kazi kwa Fabio. Mtoto wa kwacha kutoa. Denise, wewe ndugu yako. Baba tulikuwa ziko wapi? Sema kama ziko wapi? Mwacha. Chini ya kitanda changu. Chini ya kitanda changu. Mtoto wa watu mwache. Ona, fanya kazi Fabio. Wewe ndugu yako. Hakuna cha ndugu mimi unaniuliza. Mama yangu sema msamaha. Fuga ego chambwe wewe. Chezera. Kumboe kufariji. Mabusi. Sawa, kitu mkoreje. Kapeleke mga huyo huko usikatake. Mwache. Nasema ondoka nayo, wengine ni kusimu. Nasema